umutima turimo ni empower to impact. Babivuze muzo kumva mumva ko barabivuga. Ariko uyu munsi ngiye gushiraho urufatiro rwa topic nise ngo releasing the light of the star. Releasing the light of your star. Rekura umuco w'icyaka cyawe. Amen. Niko rufatiro ngiye kugira rekura umuco w'inyenyeri yawe. Abantu muri nga mwese n'abatari babizi arahora bumva ngo inyenyeri ntibatawuri byari byo inyenyeri ariko uravanga watawe neza uri inyenyeri. Rero munyemere mpindure gato ya programme nubwo turi muri empower to impact ariko reka nongere mvuge kino kintu turi mu ikoraniro ridasanzwe ry'inyenyeri z'ijuru. A special gathering, hallelujah, of heaven stars. Rero niwo mwanya tugiye kubamwo nivyo bihe tugiye kubamwo muri vyinshi uza kumva. Haro kimwe nifuza kuza gusigarana. Nuko umuco wawe wakira umurunganwe gwawe. Amen. Tuzingurure amabibiliya yacu kaduhere muri Matayo igice cya 2. Tasoma dore ku murongo wa mbere. Matayo igice cya 2 umurongo wa mbere aravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mundugizwe gatoya mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe? Umwami w'abayuda yavutse ari hehe? Aba bantu bavuye kure baratubwiye iyo bavuye bari bavuye mu gihugu cya kure mugabo baza ngo umwami w'abayuda yavutse ari hehe? Babwiwe nanze ko ari umwami yavutse. Tubandanya kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. Twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. Inyenyeri yiwe niyo yatubwiye ko ahari. Ntitwumvise amatangazo ku radio ariko hari ikimenyetso cyabonetse mu ijoro yuko ari inyenyeri y'umwami adasanzwe. Hallelujah. Vuga ngo inyenyeri. Vuga ngo inyenyeri. Iyo turiko turavuga inyenyeri abantu benshi ntibatahura ico tubatwo turavuga ariko inyenyeri muvyumvirize neza ni igitwaye amadone prophetique y'ubuzima bw'umuntu azanywa n'ijuru gukora ibidasanzwe hejuru y'urunganwe rwiwe. Sisko abasene banyubise muri kino kibanza bavuze inyenyeri ntiyavuze mugabe inyenyeri bayiravye hari ibintu bayibonyemwo hari inyandiko bayibonyemwo hari ibicapo bayibonyemwo hari amajambo bayisomyeko. Inyenyeri nakoraniye ibikugize vyose ijuru ryateguye utarabaho mu buryo bugaragara. Kuko mbabwira ikintu kimwe sinkene kurinda ndamenya amazina yawe sinkene kurinda ndamenya iyo uvuka ariko inyenyeri yawe irafise ama information yose nkeneye kubijanye na manda kubijanye n'igikorwa kubijanye na mission kubijanye n'umuhamagaro kubijanye n'ubushobozi Imana igiye gukoreseza muri wewe. Hallelujah. Turiko turavuga kurekura umuco w'inyenyeri zacu kuko siri kumwanzo bizukundira inyenyeri zirashobora gufukwa. Mbabwiye ikintu kimwe inyenyeri Imana izurunga yarazirungize ariko ariho umwanya inyenyeri zifukwa. Iyo imvura igiye kugwa hari ibicu bishobora gufuka inyenyeri. Dufise abantu muri kino kibanza inyenyeri za musuko zidahari zarafushwe n'ibicu. Yobu arabivuga ngo zarazimijwe zarubisweko ibicu ariko iyi misi ine ni rendezvous yaho tugiye gufukura inyenyeri y'ubuzima bw'iwawe. Abavuye iburasirazuba baragiye kumenya neza ko hari umwami n'umwamikazi Imana yarungise ku Musaga, Imana yarungise mu Burundi. Hallelujah. Baravuga ngo twabonye inyenyeri yiwe. Buri muntu wese avutse hano mu inosi avukana inyenyeri yiwe. Gira umuntu rero ndetse urafise inyenyeri. Surakambwe urafise inyenyeri. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu wese aje hano muri inosi arafise inyenyeri ariko inyenyeri zacu si zimwe. N'Imana ijambo ry'Imana tubwira ngo
inyenyeri yazise amazina. Kugeza iyo nyenyeri zose tubona nubwo tudashobora kuziharura, Imana irazi izina rya rimwe rimwe, izina ry'inyenyeri imwe imwe. Amanyenyeri uko ari arafise amazina. Nicyo gituma twese turi ngacu abantu, ariko twese dufise amazina atandukanye. Shaka mbwira umuntu hasi muri kino gikorane ko muri ino minsi ine tugiye kuzoba ngakuru no musozi, inyenyeri yawe ibwirizwa kongereza umuco. Inyenyeri yawe babwirizwa hari inyenyeri tutabona kubera ko izaka cyane zifuka. Numva mbere mesese muri kino kibanza. Haleluya. Sinzi igihe kimaze baragufuse nk'inyenyeri. Urumva ko Kesi yarasanzwe ari inyenyeri, mugabe iyo nyenyeri hongerezwa umuco, hama bavyora ivyagezwe vyabo, bavyora protokole yabo. Bavuga nubwo atari muri komite, ariko uyu ni wabwirizwa kuba umurongozi. Impamvu si yindi, nuko inyenyeri yawe yararekuye umuco. Iyi nyenyeri yawe irekuye umuco, uviriza abandi bose baravuga ngo uwo dukeneye n'uyu, abandi bose barasoba kurikira wewe, abandi bose barasoba kizera we. Zose vyugariye mu nyenyeri. Hari abantu basenga mugabo batazi amabanga y'ukurekura umuco w'inyenyeri zabo, agakora amasengesho menshi, ariko nta numwe azokwigira anotisinga n'umusino ivyo ariko arakora. Muzi impamvu? Umuco we ntugera kure. Haleluya, haleluya. Siriko muriko muranyumva. Baravuga ngo twabonye inyenyeri yewe muri kino gihe. Ndavugishwa, nabwiye ko ndavanga ubwigisha n'ubuvugishwa. Muri kino gihe inyenyeri yawe baragiye kuyibona. Hari abakobwa batarongogo, batanabadraga, batanaza kubabaza amazina yabo cyangwa abanimero ya telefone yabo. Ndiko ndigisha couple ya Gaira na Gi bazogira mariage ejo. Nabajije Gini ubwa mbere na mbere waje ngaha gute. Asambira ko yari ahantu umvugishwa, aramubwira ngo wewe uzokwiza muri destiny yawe ari mukinanira, yitwa Apostle Kevin SIBOMANA, ataraza ngaha mu ishengero. Tanamaza iyo ni ikintu cyambi. Isa kabiri, wamenye Gaira gute? Atarambira ati umunsi ninjira muri siege, kubera kiba kubona bazi inshuro 5 6 zinga ufise ikibazo cy'umuco w'inyenyeri. Mbari umuntu heronde ati ufise ikibazo cy'umuco w'inyenyeri, kubera kibazo kukumenya trota, kubera kibazo kumenya umwanya wagiye. Inyenyeri yawe ntirikiraka, inyenyeri yawe ntirikirarekura umuco, inyenyeri yawe ntirikirarekura umuco. Umwanya wa mbere nyene bakubonye basubagwa akazi. Numva meni y'inyenyeri ziri muri kino kibanza. Ndi mwikoraniro z'inyenyeri numva meni yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Notahura ivyawe bitakuze kuko ari Imana yabishashe. Mugabo sinahura ukugera igihe cyawe kigera, ariko abantu bamenye igihe cyawe cyageze. Urafise ikibazo cy'umuco w'inyenyeri yawe. Bayibomye bahagaritse ama activity yabo, kandi abantu bari abantu basanzwe. Hibara abantu basanzwe, baraba prince, baraba nyabwenge, baraba ibikomangoma, ariko babonye iyo nyenyeri bahagaritse ama activity yabo. Baravuga ngo tubwiza kuja kuraba uwo mwami yavutse. Uvise inyenyeri yawe iriko iraka, abantu babiza guhagarika ivyabo, babiza guhagarika programa zabo, babiza guhagarika amaretraite yabo. Ivyawe bigeze igi inyenyeri yawe irikireye ku muso, hari ibikorwa bibiza guhagarara. Atarambira gi cinjira muri siege, tije nabonye umukobwa ati ariko arongora amasengesho. Kuryari rya mbere mbonye umukobwa ngo asenga kabicuye ariko arasenga. Nisa ryari rya mbere mu buzima bwanjye mbonye umukobwa asenga ukuraho akabicuye ariko arasenga. Ngo iyo image narayigumanye. Tanabaza Gaira, nawe wamubonye ryari? Ngo uwo munsi nyene. Hinga gatoya, hari ibintu tubabwira mukora mugabo mukibaza ngo ibintu bisanzwe, kumbe ni kimwe kidecransha umuco w'inyenyeri. Sinzi ko abantu bakiri muri kino kibazo bakambwira amene nkabandanya vuga.
cyangwa se nawe byagenze gute ngo urumva ngo urabona ngo abantu nyene badiseterane baje gusenga ngo umwe wese ngo abibereye mu vyiwe ngo mbwa ngo nabonye umuntu mubona ari ifise ariko ndasengesha ngo nihenze nkavuga ijambo ry'Imana ngo anyakira akavuga amen agatarika amaboko ndavuga ati urya muhongo no wahe mbwira umurero ndavuga ati umuco w'inyenyeri yawe urekure shaka brovasa tatadosh uraza hariga amatelefone yacu abadesharje ku rugezo nawe ushaka gufata video ikubwira ati umuriro ntukwiye ushaka gufotora ati ntibikunda kushobora gusiramwo flash ariko iyo telefone iri bien chargé narivuze iyo telefone iri bien chargé uyikoresha ikintu cyose igihe cyawe kirageze aho Imana izobikeneye kugukoresha cyose izokigukoresha narivuze Imana izobikeneye kugukoresha cyose izokigukoresha. Hari abantu barata amahigwe yabo gutyo nyene umwanya yari gushiramo inkomezi ziwe zose umwanya ari kubikora neza agategura kuzobikora ikindi gihe kumbure petetre yabaye exhausted ku buzima bwiwe yarushe uwo mwanya umuco wiwe rushikira wabwiza gushikiye bwira umuntu ati nta excuse ufise ku muco w'inyenyeri yawe abantu bose batawubona nta excuse ni mufise numva amen imeze neza numva amen imeze neza numva amen imeze neza haleluya twabonye inyenyeri yiwe baragiye kubona inyenyeri zaje babishaka batabishaka baratwemera babishaka batabishaka baraza aho turi babishaka batabishaka bategeza kuronka amasengesho yacu babishaka batabishaka turabakora icyo tubiza kubakorera. Nikodemo araza kuraba Yesu aramubwira ngo nukuri turazi ko wavuye ku Mana kuko nta muntu akora ibyo ukora shitimana iri kumwe nawe. Hari abandi bari kumwe nawe ariko baravuga ati oya mugabo twoba dusarishe tugiye kumuraba aravuga ati mwe birabaraba senegeza kuja kumuraba kuko afise ico nkeneye ndashize hasi ivyubahiro mfise ndafise hasi amatitre mfise urya muntu afise ico nkeneye. Burya hari abantu benshi bizera Yesu ikimenyamenya nuko mu bategetsi bari bahari ico gihe abagore babo nibo bafinansa ministeri ya Yesu. Haleluya. Twese dukora gusa turamurika vuga ngo turamurika tuzova ngaha twese turi vyaka bimurika ko nababwiye umuntu wese avukana inyenyeri yewe inyenyeri niyo inifise amadone yawe nifise ivyawe nifise amabanga yiwawe nifise amamisyon waje kurangura hano myose ni kontena nifise muri yo ibikwerekeye vyose ivyo navyo Imana ntibifata ko ingingo twamaze kuza ivyo Imana ibitegura imbere y'igihe tutaraza. Twere gatoya kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Twere gatoya muri Luka igice ca 2 twere kuri 25 shabrosai Luka igice ca 2 umurongo wa 25 haravuga ngo kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni uyo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana yararorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli. Tugende bukebuke inyenyeri zijuru hano mwinosi miso yazo ya mbere sihumuriza abatuyize kanyandikira hana kukana. Hari umugabo yitwa Simeyoni yarashaje Imana amubwira ati nubwo usaza amaso yawe ntazohuma atabonye uguhumurizwa kwa Bisirayeli. Umunsi ko turavuga Abisirayeli turavuga uguhumurizwa kwa Barundi vuga mfise uguhumurizwa kwa Barundi muri jewe uti muri jewe harimo guhumurizwa kwa Barundi numva amen message abiro ribanza ngo yararorereye uyu n'umuntu w'imwemo hari vyabona bibiri muri Imana tubwira muri Abaheburayo igice ca 12 ko dukikujwe n'igipfungu cy'ivyabona kingana gityo. Abo bantu barahari n'uyu munsi barindire guhumurizwa kwa Musaga
kuzogaragara igihe wewe uzoba uri kuragaragazwa n'Imana mu gihe cyawe, umuco w'inyenyeri yawe ugashikira amahanga. Nuva amen meseza muri kino kibanza. Icambere, hamwe uyu musoba uri umushene uri muri kino kibanza udafise muri wewe uku kuri kudasanzwe kuri mu nyenyeri yiwawe, yuko abarundi barindiriye guhumurizwa biciye kuri wewe, uzoba uri kurahusha igihe cyawe kandi uri kuratakaza umwanya wiwawe. Icyo nico cyangize wonto uyu munsi. Namenye neza yuko hari abantu batazokizwa ntashoboye kubabwira ubutumwa bwiza, hari abantu batazokira ntabasengeye, hari abantu batazokwikangura bave mu itiro barimo bakorera Imana. Naguse gukora Imana, ivyo nkora ndabikora atari kubera jewe gusa, ariko hari impamvu yindi ikomeye nguma nkora ivyo nkora ndakora vyose kubera abandi. Haleluya. Naricaranye n'ujya mu pasiteri yarabarongoye arambwira, Imana iguhezagire apotre, antuka udufasha vyinshi. Tubaze ushatse kuvuga ngo rega abana banje warabatwaye, ntushatse kuvuga ngo abana banje bose basengera iwawe, nta nabonze. Arambwira ati kandi kuva batangwe kuzi wawe ndashobora kubona impinduka. Muzi impamvu sikubera ikindi, namenyeze uguhumurizwa kugwaruka go mu Burundi. Imana gutekeye mu nyenyeri yanje. Nina vuga je uhashire wewe. Siriko muri ko muranyumva. Siriko muri ko muranyumva. Ngo yararorereye. Uyu musitanga ubone umuce w'abantu bagandaye bari mu kiriyo. Cyangwa ubone umuce w'abantu batabona ukungene bo bwiza. Urazi hari ahantu Imana ihora ishikana nkaganira n'umuntu akambwira ngo iyo tutaza kuvugana narimeje gushira kwihereza ubuzima bw'iwanje, ariko uransubije mu ivyizigiro ndagiye gukora ivyo kurambwira mukozi w'Imana. Siriko muri ko muranyumva. Niga muri secondaire nibasike nta negisi kwibabwira. Umukobwa umwe twanosha tubuna umumama. Hari gesha mbona 24000 muri telefone yari mikaje. Nkazumva telefone iguma imbipa. Mu macabona message. Ngo ni jewe uwo wagiriye neza Anosiate. Uwo wagiriye neza sinoyi wiwe. Nico namukoreye. Ni jewe uwo wagiriye neza pana iyo sino mvuze nigikogwa vuguti nigikogwa. Hari gihe dukora ibikogwa bikitaranwa n'amazina y'abantu. Sishobora kumwibagira Anosiate aje muri groupe biblique gutyo nyene nane arababwiye sishobora arabari bari imbere yacu bavuga oh mwaracari umwana ntavyo ubwana ngaha. Mariage ya mbere je nahizege ya 17 ans umugore yatekeye acabwira umugabo wiwe ati nari nahejeje gutekera. Tinarinde nivyo umukozi w'Imana apfa kuvuga ahejeje. Mbwa naho nyene ufete kugira amhamagare navuze ubutumwa bw'izantu yakorera. Ararira ko navuze ivyiwe gusa. Atarambira umukozi w'Imana wongira ubuntu kaza kuza muhiro uyu munsi. Nuva muhema namwe ati ntumushirejo naho ufise ivyo arakuburi kurakora. Ni vyiza ko nimba mukeneye kudegaja umuco w'ivyaka vyanyu mugendana n'ijwi ry'Imana ku mwanya. Urazi ntibirabashikira ugasanga wishuye message umwanya warenganye. We kura kari ucatsa telefone uwo muntu yakwandikiye ejo gaca wibaza ngo uyu munsi ngo sawa ndaje. Akakubaza uje he? None ntumbwiye ko unyene yatowe nabikwandikiye ejo. Vyaje ejo mugabo wibonye uyu munsi. A spiritual delaying. Ingene banda ndakunda bumeze gutyo. Uravyumva? Nuva muri mati ntumushirejo genda ubunyene. Chanagenda sanga kumbe heje gutekera amavarizi wiwe. Uwo munsi nyene niwo munsi yari yateguye kuva mu rugo. Fisi imyaka 17. Ndashika ntumbaza ivyo navuze uwo bimbaza ntavyo nosubiramo. Mugabo ico no kubwira naruguru ya kanwa aravuga. Umugabo umuntu arekararira umugore umuntu arekararira ku mutima tisha sindi ivyo ndiko ndavuga ariko hari kiriko kiraba. Inyuma yaho numva ngo basabizo meta bambaye. Ati bibutsa amajambo bavuganye sanga ndiko ndasubiramo batangura kurira. Bararira inyuma yaho. Ati rero babwira basura kora iryo sezerano. Umugabo ati mbere yuko ngira gukinge mukozi w'Imana reka manze nature. Aca mu bwivyo yari yateguye vyose tarakimakuyemo. Umugabo yaguma murabo ati ivyabaye. Atari ko mukozi w'Imana. Imana kuzanye ku bwanje atura ya mpeta arapfukama. Arabwira umugabo ati ndagusavye imbabazi kuvyo nagukoreye vyose no kuvyo nateguye vyose. Arasubira aramwambika impeta asaramo ya majambo. Nyuma yati pfukama ndabaheze.
bampaye iyo groupe biblique yari ikanye vraiment abantu bose bafite ama excuse hagati aho iyo abantu bose batanguye go kwigira ibintu kanaka umeneza ko hari abantu Imana igomba itora aho hantu hari nkukumiri hejuru ije gutora abantu kanaka imisi yose hari ukuntu umbiriza hari kibanza gucokera kugira ikindi kiduge uravyumva ico gina hari bari bacoke bari imbere yiwanje hamafata holeve basharavuga ngo mugaracara umwana havya azoshobora natanga gukora programme batahora bakora matinale uko bivuza bigisha baraza hari ibintu abantu bavuga bati this is my son ndashobora kubona ADN yanje muri umuntu abigisha baraza muri matinale kujya umwigisha vyaramugora kungene byo naho vyaba vyatunaniye twese mu ishuri je rankura mu bandi kuko nari pastori wiwe uravyumva abana umwigisha baramutinya mugabo bamukeneye ikintu bavuga ati urasikari wewe uvuga kumva ati kuko umunsi umwe twaraje arongora amasengesho nguravuga ngo Yesu mugasivye naye navuze niko navuga nyine mabaro ya Yesu hamararira aravuza induru yari umwigisha ateye ubwoba atinya bose hamararira babanyeshure barabibona hamutse babisubiyemo mu ishuri nari duwaye ngo ngushangura akazi ngo bavuga ngo Yesu baramutantabuye mugaze navuze ngo baramutantabuye shaka kuvuga imibabaro yiwiwe uravyumva ngo agaca vuza induru uravyumva ati rero genda mudusabire kino kintu ico gihano se ataraza bari bamurangiye umuti wo kwiyahura ahantu hari agashamba inyuma y'amashure abantu twiga bari bamurangiye umuti aza gukoresha mu kwiyahura kuri aho hantu hanyuma yari yateguye kubikora aho nyene ku ishure ubuzima murambiye bimeze nabi yarakeneye guhumurizwa hanyuma araza aje mugayumva turiko turasenga ni vyiza ko dusenga kandi iyo dusenga ifo kubamenya ko turiko turasenga mviriza ico ukora cyose gikora n'inkomezi kuko hari ugishobora gufasha yumva abantu bariko barasenga iyo turiko turasenga dukirutse umutima tuvugira mu mutima tumedita ntiyari kumenya ikintu na kimwe mugabo yumvise turiko turasenga dushira amajwi yacu hejuru aravuga ati abantu bari mu bike yegera yumva turiko turasenga avuga ati okay reka ninjire nsenge kuko bimwe nateguye gukora no bikora baraza kumbona reka sengane nabo nitwaheza cimbandanya programme yiwanje ako kanya Imana imanura ubushobozi bwa muhera muri ico kibanza ntangura kuvugishwa ndamushikiriye ndamubwira vyose ni wewe wateguye kuza kwiyahura uvuye ngaha arakanguka mugabira kumwe nashobora kubihakana kuko nivyo yari yateguye mu rushingomeze aca akukanya vuza induru aca vanga ikubita nkariya abana ati ya tumusinzi ibintu bigiye kuba ndavuga nti umviriza uyu muntu satani yateguye gutwara ubuzima bwiwe wamengo twabi igihe yavyumvira navyumvise hama inyuma yaho turamusengera ndavuga nti duhejeje ucusigara tuvugana ashafata ntibikere ko turinda turaheza ati ni mu mwanya wo gushinga intahe aca bivuga turaheza amakoraniro aravuga ati umuti wo kwiyahura nari nzikunda ufatira ngaha nyene kuri iri shuri nari ndinde ko mwari gwava mu mbona atari ko ndatangaye ko bwabundi Imana inzi n'uyu munsi aheze imyaka inga hari muri 2007 umuti muri 2024 aheze imyaka 17 uyu munsi anosiata tamuna pyu muri iri mikasha sinumva cyo kwene iri mikasha yiwanje ngo nuwo wagiriye neza anosiata yarakuguriye agafana nibutse ivyo wankoreye kubera iki nakuze ndabizi yuko abarundi vuza abarundi kamemba ngiye muri apostolique cyane reka be pastori gatowe cyangwa umuvuga butumwa cyangwa sinzi nanda bizineze ko hari abantu biza guhumurizwa kubera jewe shaka umuntu ari muri kino kibanza iyi misi nese waturi ngaha umenye neza yuko hari abantu biteguriye guhumurizwa n'Imana biciye kuri wewe irukanga muri Samuel wa kabiri irukanga Samuel wa kabiri cha 21 gwera kuri 13 gushika kuri 17 irukanga Samuel wa kabiri cha 21 nongo wa 15 aravuga ngo buke ya Filisia bongera gutera abisirayeli Dawidi amanukana n'ingabo ziwe agwanya abafilistia arateba araruha Dawidi yari umugwanyi Dawidi nubwo yari umwami urazi hari abami bazanira uravyumva amakuru meza kwene urugamba rwagenze ariko nabandi bagende bakarabye n'urugamba ariko ragenda mugabo Dawidi yari umwami yumvise urugamba yari yakozwe mu ntambara yumvise urugamba ntawe yatuma yarigira umuco w'inyenyeri yawe ntushobora kongerekana utari umuntu akunda intambara utari umuntu w'umuhizi mu ntambara kuko bishaka utabishaka tu veux la paix prépare la guerre that's it
haleluya. Dawidi yumvise intambara amanuka kugwana, aragwana kugeza aho aruha. Hano amabanga akomeye. Ukeneye kuruhuka ngo ndakeneye vacances, wakoze iki? Hari abantu bifuza akaruhuko k'amashuri agitangura. Nta vyinshi ushaka kukwitega kowe muri kino gihe. Aragwana birivuze ngo kugeza araruha, arateba araruha. Hari naho yarushe, aranga kwemera ko yarushe. Nimba dusenge kugeza aho tugeraho turuha, uvuga ati no, j'en peux plus, ndabikunda komandari, ukumva ko wageze au bout de ton effort. Ariko dufite abantu kwiyoroshya. Raba mentalite y'abantu bacika ivyaka mu ruganwe rwabo, n'abantu ico bariko bara aragikora kugeza aho wenyene ubwiye umubiri umubwira ati stop. Si uburiko muravyumva, inyenyeri yawe ntishobora kongereza umuco utari umuntu w'umukozi. You have to be a hard working man or a hard working woman. Hallelujah. Hapana kwiziganya ngo reka ngo mbike. Uravyumva, hari ibintu murambona ngaha mwisi mu bwami bw'Imana bibaho. Mu bwami bw'Imana Imana itubika kugira ngo izo tugwanishe hanyuma. Mu nkino murambona ngo ujya mukinyi bamubise ngo kubera finale ngo bamubike finale. Kwe mu kutubika nuko tugwana, nuko dukora, kubikwa kwacu nugukora. Siriko muri kumvisho turavuga. Arateba araruha. Next verse. Maze Ishubi Benobu umwe wo mu bana b'abarefa yagomba kwica Dawidi. Kandi icumugi we ryari ry'umuringa ririvye shekera 300, yari yambaye n'inkota nsha. Yari yavyiteguriye, yagiye afise muri we, jewe nkeneye ni Dawidi, sinkeneye abamucungereye, sinkeneye ingabo ziwe, jewe nkeneye inyenyeri. Kuko urazi abantu bimwe murabizi neza ko bazimije inyenyeri bashize igihugu cyose mu mwijima. You don't need gukora ibintu byinshi. Dawidi, oh my God, Dawidi yari izaragwanya ingabo z'Abafilisitiya bose. Dawidi yakubise gusa inyenyeri yabo imwe gusa yitwa Goliyati, abandi bose bari baneshejwe. Dukeneye bigatanya gusa. Numva many y'aba giant killers muri kino kibanza. Uti nduwici bigatanya. Uyu nawe Ishubi Benobu nakindi yari yaratorejwe. Yavuga ati niba ushaka kuronka umwami Dawidi, nubwo badutsinze inshuro nyinshi, nubwo bafise amarekodi y'intsinzi nyinshi bagize, ariko nitwashobora kwica Dawidi, bya bindi vyose vyavugwa nibizoba bikibukwa, nibizoba bikivugwa, kuko byose vyugaraniye muri ganyenyeri yitwa Dawidi. Mumvise hefu. Ariko Abishayi umwana wa Seruwiya aramutabara. Umwana wa Seruwiya ariwe Abishayi agiriki aramutabara. Asogota Umufilisitiya aramwica. Maze abantu ba Dawidi baramurahira bati ntuzosubirana mbakujana natwe mu ntambara. Vuga ngo baramurahira. Ndacyari mikoro cy'abajene cyangwa nagiye mu cy'abatamu. Uti baramurahira. Iyo umujene ari karavuga urumva yekera umujene ari karavuga. Deja bateza kubona ariwe bariko rabwira ngo ntuzosubira. Ariwe bariko bararahira. Birivuze ngo baramurahira. Bamubwira gute? Ntuzosubira namba kujana natwe mu ntambara. Baramurahira. Inivuze ngo baramwihanikiriza. Mucyongereza avuga ngo the devil's men baradeclare ni cyagezwe basizeho. Baravuga ngo you are not going out to battle with us again. Why risk siphoning out the light of Israel? Kubera dufata iyo risk. Baramubwira bati ntuzosubira namba kujana natwe mu ntambara. Ndashaka mumvirize ikintu bamubwiye. Kubera ko bamuje kujana nabo mu ntambara. Ndashaka tubisome twese nk'abahizi n'abahizikazi b'inyenyeri z'ijuru hano muri nose Imana igiye guhisura mu gihe gisa nk'iki. Numva meni yanyu hano hano. Kubera iki? Somera. Ntuzuhavuzimya itara ry'Abisirayeli. Shaka tubivuge twese turi hano hano. Kubera iki bamuje gusura kujana nabo? Ntuzuhavuzimya itara ry'Abisirayeli. Suramo kandi kubera iki? Ntuzuhavuzimya itara ry'Abisirayeli. Suramo kandi ntuzugire iki?
ntuzuhava uzimya itara hari ry'abisirayeli. abantu hano muri ino si ari amatara y'imiryango yabo, hari abantu muri ino si ari amatara y'urunganwe kwabo, hari abantu muri ino si ari amatara y'amahanga. barambwira ntuzozimye itara ry'abisirayeli. imana iduhe ba dawidi muri kino kibanza, mu bazoni bari ngaha, imana iduhe ba dawidi amatara y'ibihugu vyaho. amasi menshi ku mwami w'abami. umviriza, icyo ukora cyose ubimenye neza ko hamwe utokora neza iby'ijuru ryakuzanye ngaha gukora, hari abantu zo buzimirije itara. sindi kumbure petete gito muteko murambwira amen, ngira mwakuze babwira ko ataco muri ataco muzovamo. oya, abo nta nyenyeri babarungikanye, abo nta nyenyeri zanyu bazi, abo bavuga ivyo babona. ariko hari imana yakuzanye hano muri ino se ikurungikana katalogman we y'icuri, iravuga ngo uyagiye muri no muryango ni itara ry'umuryango wiwe. numva amen y'amatara y'imiryango yabo. uti ndi itara ry'umuryango wanje, uti ndi itara ry'umuryango wanje. reka mvuge gatoya, uyu dawidi yari umuhererezi wawe. mwibuke ko se hageze n'ahantu aramwibagira. samweli agiye kurondera umwami mu bahungu ba isayi, birivuga ngo dawidi aramwibagira. samweli amazirore nta wundi usigaranye, yari yamwibagiye. birashoboka ko bakwibagiye, birashoboka atawukuzi, ariko imana irazi inyenyeri yawe iciri, irazi icyo yakuzaniye, irazi icyo yagutekeyemo, irazi icyo uzobera unganwe kwa amasi menshi ku mwami wawe muri kino kibanza. haleluya. ntuzohave uzi igihe ntazoba ndiko ndakorera imana, hari abantu nzoba nzimirije umuco wawe. nimba mbabwire ko muri ngaha kubera ko umuco w'inyenyeri yanje yabamurikiye. siko muri ko murava muri kino kibanza, muri ngaha kubera ko singene mwaje. mugabo uko biri kose hari icyakuzanye, hari icyagutumye uza hano hantu. numva amen meseza muri kino kibanza, numva amen meseza muri kino kibanza. ibi siniko ndabivuga juste mu kwishima n'ibiki, ivyo imana irabizi. nubwo muri kino gihe bamwe sinzi ivyabo, uravuga kimwe akumva ikindi. ariko iyo ndiko ndavuga ibi, mbabwire sishobora kubarasura ntarirasure, sishobora kubabwira kwizera ntizera. yumvira kumwe n'umuntu ariko arabatwara mu modoka mugeze inyamutendere, agaca babwira ati rero bantu, burya nubwo nabatwaye kuva Igitega gushika aha tugeze, burya sinzi ngene ndiko ndatwara ino modoka, ati n'ibintu biriko birapfa gukoreka gutyo nyene. ati nukuri usenga sinzi ko nza kubashikana. akubwiye iyo message, wowe uri muri iyo modoka, bwira reaction wowe ugira. Haleluya, haleluya. Paul ariko aravuga ngo, uravyumva, nahoze umumarayika avuye mu ijuru abigisha ikinyuranye n'ico nabigishije arakavumwa. That's the guy. uwo n'umuntu yari muri ministère apostolique neza yo kugira iki, yo kwafirma abantu, guhayafirma abantu, kwemeza abantu yuko bakiri mu nzira yo. Am I talking to somebody here? hari umuntu ndabwira muri kino kibanza, yumviye umuntu agacubwira muri mu ndege, ati burya nubwo nayigurukanye mugabo sinzi ngene bayimanukana. ati nta muntu yoba aragiza ubushakashatsi kuri Google akaza kambira ingene twateriza. ako kanya nyene muca mutangura kuririmba aheza mwijuru. uti nditara ry'umuryango wanje, uti nditara ry'umuryango wanje, uti nditara ry'umuryango wanje. okay, garuka garuka muri Luka. reka nangirize muri Luka, reka navuge ni ngaha hasi gatoya. numva amen y'inyenyeri muri kino kibanza. inyenyeri abantu bagiye gukurikira bava kure. ati twarumvise intahe yawe, twifuza kuzoza kukuraba amaso muya. numva amen yanyu muri kino kibanza. amatara yararindiriye
yararorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli. Uguhumurizwa kwa Bisirayeli. There is no guhumurizwa kw'abarundi without you. Hallelujah. Hallelujah. Mugabusha reka mbwira ikintu kimwe. Imana ni ya grave. Imana ni ya grave. Imana ishobora gufata agahungu nkanje ko kumuzaga kadapima imetero 1.90. Kira amadoro nimba yarafashe jewe wewe bimeze uko bimeze gute togufata. Siko biko baranyumva nari wanyuma hariya ku murongo kwerekera. Yararorere guhumurizwa kwa Bisirayeli. Ufite ikintu ngasimeyo nari karakora ari karasoma amadone ya nyenyeri baza kuraba. Baba gusaba abayinformation n'umwami yavuze mbwa uyu mwami ninde. Abazi vya informatique hari ikintu bita icon. Ufite icon ni image irepresenta programme nini yandende kandi yafashe umwanya munini y'abariko barayikonseva. Mugabo kugira ngo uyitandukanye buri muntu wese n'umuntu atize uko biri kose arazi kwinjira muri WhatsApp. Ko rekazi kwinjira muri WhatsApp arazi image ya WhatsApp, arazi akantu kerekana WhatsApp. Mugabo kajya ka image ufite ni kabantu babone ni representation. Mugabo indani muri ko karimo aya madone ndiko ndagerageza kuvuga. Ufite wewe uri icon, uri image. Listen, imhemu y'umuntu ni itara ry'uhoraho. Ufite wewe uri representation y'itara ry'uhoraho riri ndani muri wewe. Ariyo mhemu y'uwawe. Munyumvise mugumana naje gatoya. Mugabo hamwe umuntu yo kwinjiramwo muri ako ka image hari bica bivayo. Kandi ukristo hari ibindi bivayo ntubibonera rimwe no binyegeje mu kantu ka image kitwa wewe. Mugabo binyegeje inda guhumurizwa ni option imwe, ni kimwe, ni sirikoneta uti ni parametre imwe ikugize. Ufite imyuni kintu yari karakora yariko arasoma amadone yanye nabwiye ko inyenyeri ifise amadone prophétique ku buzima bwacu. Yari karasoma ikintu cyambere yasomye nuko inyenyeri no guhumurizwa kwa Bisirayeli. Abagiye guhumurizwa urasubira abantu bahumurizwa mu buryo bwinshi. Hari abahumurizwa kubera ibitangaza Imana dukoresheje, hari abahumurizwa kubera amajambo twavuze, hari abahumurizwa kubera impanuro twatanze, hari abahumurizwa kubera isengesho twasenze, hari abahumurizwa kubera igikorwa cy'urukundo twakoze, hari abahumurizwa kubera iki canke kiriya. Icambere kibwiza kukuranga ubwiza kwamigiye cyose uzi. Nyagira undi muntu umviriza uraza arantu ugera ukavuga ati naho mushaka mukanyije. Terima Kristo yari yarabaye yari ku buzima bw'intumwa. Kubyo nubwo abwiye ati basigerageza mwigisha mugabo ntimuvuge Kristo ndakuna kumwe vyo kunda birakoranye natwe. So kwibagiye gikibona ko nasigura abana ibiharuro nkiri muri secondaire hanyuma ndiko ndabigisha ibyo biharuro twadufise examen hanyuma nkasanga navuze ngo amen. Bagaca banda atega no kuratwisha ijambo ry'Imana. Ni sorry numva rero ofete ni iyi nuze biteranje ni amen. Dai nyene ofete amen yarapfa ikintu cyose muri je gerekejwe na amen. Inyenyeri aho ziri mwese ikintu cyose gerekejwe na amen. Bibe gutyo nyene bibe siriko abantu bari biro kibaza kumva amen mesereza biro kibanza bikoranye na jewe icambere uguhumurizwa kwa Bisirayeli. Reka tugarukirize ngaha gusa mugabo umanuka duheze uja kuri 27. Mpwemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na mpwemu mu rusengero abavyeyi be bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nkuko umugenzo w'ivyagezwe waruri. Aramwakira aramukikira ashima Imana. Babwira ikintu kimwe ikintu cyambere kigiye kubaheje ubuzima bw'iwawe abantu bagiye gushima Imana kubona warabayeho. Urazwe kumpa amen yompezagira mugabo ntiyampezagiye abantu baragiye gushima Imana kubera kubaho kwawe.
amukike ikintu cya mbere yavuze ashima imana. Hari abantu bagiye gushima imana kubona waravutse mu muryango yawe, hari abantu bagiye gushima imana kubona mwaramenyanye, hari abantu bagiye gushima imana kubona watunze nimero yiwa. Rumva amen imeze neza muri kino kibanza. Hari abantu umviriza bazoshima imana kubona warabayeho. Ngo ivyo bibaye umenye neza ko umuco w'inyenyeri wawe uri kuratamanza, uri kuraka. Ashima imana. Utubagiye gushima imana ku bwanje, kutabivuga uzavumura ifite. Utubagiye gushima imana ku bwanje, ni nato kwifuza ko boshima imana ku bwiwe. Iyo bashima imana ku bwacu tumenye neza ko twakoze icyo twaraje gukora. Haleluya. Amukiki ashima imana. Umvirize kunyene yashima imana mu buhanuzi. Aravuga ngo iki? Ati databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro. Noneho urasezeye umusavyi wawe. Ico sinakiza kurangiza ndakiza ko, ariko reka ndakize ko ukomye. Avuze ngo usezeye umusavyi wawe amahoro. Hari abantu kubwo kukumenya, kubwo guhura nawe bagiye kumenya neza mu buzima bwabo ko batazosubira guca mu nzira itariyo, batazosubira kwihenda, batazokora ibitari byo, batazosubira gusigwa mu buza n'umugwanizi jiso kubera kubaho kwiwawe. Bagiye bati menye neza ko iki natari kiri kimenyetso umpaye kuzoshikana amahoro, kuzonkoresha ibyo byose, kuzonkoresha kubera juste contact yanje n'uyu muntu. Haleluya. Siko mwamumva amatemonyage y'abantu bashima imana kungene babaye impacté n'abakozi b'Imana. Ati kuva umunsi ambwira namenye neza yuko atampamvu nimwe izotuma ngenyuka, atampamvu nimwe izotuma nyobegwa, atampamvu nimwe izotuma nakora ivy'Imana yanzaniye gukora n'umuntu. Just contact n'umuntu w'Imana. Haleluya. Zakaya huye na Yesu vyari biheze. Imwe gusa ko ati uyu munsi nyamutse ndara iwawe. Yaraye iryo joro rimwe gusa. Zakaya yaciye aba umuzukuru wa Abrahamu. Haravuga ngo noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nkuko wavuze. Mari majambo ntawe uzopfa rubi mu gihe ciwawe, ntawe uzopfa adashitse mu vy'ijuru ryamugeneye. Numva amen y'inyenyeri z'ijuru muri kino kibanza. Kuri kilo 30 ashavuga ngo iki? Kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Amaso yanje abonye agakiza kawe. Twebwe turopresenta agakiza k'abantu ngaha muri inose. Numva amen yanyu hano hano. Avuze ngo kuko ngize iki? Kuko amaso yanje abonye agakiza. Agakiza yari umuntu ariko aravuga, yari umwana kikiye. Ico muri muzi kamenye neza yuko abagufise mu muryango bafise agakiza kawe. Arakatemonyaje kandi nyohe mu miseze naravye. Aramukozi Imana yitwa Yubetenjo. Umugore we yari karavuga ukungene yagize umufrere wiwe w'umwarkorike ku rugeze rwo hejuru, anyinzoga akararayo. Mugabo akama yumva abantu bashinga intahe bavuga ivy'Imana akoresheje umugabo wiwe. Umunsi umwe haraguruka abantu baravuga ivy'Imana yakoze ku buzima bwabo. Ako kanya yisuramo indana aravuga ati bwa bundi umugabo wanje abandi bose baratabagwa, mugabo iwanje bariko barapfa. Arabwira Imana ni iki kitagenda? Kubera iki aba bantu bagirirwa neza ngaha muri no shengero, ariko mu muryango wanje bakaba ariko barapfa. Ako kanya kiriti tarahera acatekera ibintu vy'iwiwe se atarataha muhira. Atashe muhira avuga ati Imana ndavyanze. Mugaza gusanga ufete muhira amwakira nk'umugabo, ntigera abona kari umukozi w'Imana. Bose suka atavyemera, mugabo gusa yamwakira muri dimension y'umugabo. Mumvise icyo nshaka kuvuga? Ako kanya ahejeje kiriti aratelefona ati bite ni sawa urihe? Ati ni muhira. Ati namahoro? Ego namahoro. Turi gukora ikato yandi muhira. Toke ndaje. Akiza aramutegurira ngo azana amasahani amwe yahera hahera niko bakoresheje, the plate of holy of holies. Amasahani yahera, abagore basa amasahani yahera hahera. Ayasohoka rimwe mu mwaka. Mama Samara yaza cyatwe. Arayazana aramutegurira. Acinjira mu muryango yirukanga n'umugore wiwe, bavyaranye abana bangahe bamaze imyaka irenga 10 n'ingahe bubatse. Yirukanga musanga ku muryango agwa ku birenge vyiwe. Aramubwira ntiyambwiye ngo umugabo wanje sheri wanambwiye ati man of God, muntu w'Imana tabara umuryango wanje. Umugabo ibintu bikambwira ati muntu w'Imana
muvugishwe imana yatanze tara imana yahaye amahanga murikira umuryango wanje ati kwereka imiryango y'abandi bashinga intaye bavuga ukungene bamurikiwe n'umuco wawe ariko jewe umugore wawe abo tuvukana bariko barafata nabara muntu w'Imana wasizwe amavuta n'Imana. Uyo mukozi w'Imana avuga ngo ako kanya agiye yumva amavuta ahora yumva ari kuri podium amanutse aho hantu atambwa ati itarumbwire arambwa ati bimeze kunuka ati mu telefone nyene ataramubwira ati naka ubu nyene ndakubuje ntuze wongene umunsi numwe mu bushobozi Imana yampaye gusubira kunywa inzoga ukezwe ugoroke ubu umuntu muzima ati kuva uwo munsi ntiyasubiye kunywa. Wow, uyu ni Simeyoni ariko arasoma amadone y'ino nyenyeri Imana atanze hano muri ino si aravuga ngo amaso yanje abonye agakiza kawe. Niwibone nk'agakiza ku muryango wawe uvuga ati ndagakiza kabariko baranyura umogi muri kino gihe. Uraza abavyeyi uyu munsi bariko barapfa batopfuye kubera abana babo baruhije. Hino conference turimo igusigire uno muhamagaro y'ukuru guhumurizwa kwa murunganwe gwawe uragakiza kabatuye isi. Umvira kumunkurikira asavuga ngo ako wateguye mu maso y'amoko yose, ko wat Imana biteguye kera mu maso y'amoko yose. Kumukurikira kuba umuco wakira amahanga, kuba umuco raba kino kine kuba umuco. He is a light to reveal God to the nations. Numuco wo kumurikira wo guhishurira abantu Imana. That's our DNA. Iyo niyo ADN yacu, iyo niyo karanga muntu yacu. Mubizana ama definition y'inyenyeri. Inyenyeri ni identity yiwawe, n'icuri uwo guhishura Imana mu muryango wawe. Abahora bayivuga uko n'abarozi bari mu muryango wawe baze bikubita imbere yawe bavuga ngo tubonye Imana biciye muri wewe. Haleluya, haleluya. Rekura, rekura umuco w'icyaka cyawe. Umvirize ntaraheze. no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Iki kintu ndagikunda cyane no tugiye kurangiriza. No kuba ubwiza bw'abantu bawe. Hari umuntu agira abandi beza batari beza. Siri kumwe ko umuntu ndavuga. Hari abantu baje ngaha barabaye sinzi futi urumva nyene iki. Ngabo uyu munsi abantu bashaka kubona ubwiza bwa ko wari ufutanye. Hamushitse ngaha Imana muri ku muco wayo kuri wewe. Uyu munsi uratwenga turi abantu bari barashishwe bakiza ngaha. Ndazi ko ndabafise turabe ndabiganza vyaye bari barashishwe. Baraza ko and duza turabe. Haleluya. Ariko uyu munsi turabara. Uyu munsi nitegereza Ferdinand ntako kwibaza katariwe kuko yagenda na kera uburibwe. Ntiwumva icyo mvuze. Ubuzima bubi muri Babiloni babwita uburibwe. Iyo umuntu amerewe navuga ngo ngenda n'uburibwe mfise uburibwe. Yambwiye ko ngene yamese impuzu agacayirindira ko yuma. Hino wacubura kora iki ngumve nani ko pastor unacamba nka Adamu mu itongo rya Edeni. Unaca ngenda ahantu mu biti nkaba ndabana n'utunyone gusa ngo ndindire ko impuzu. Ubu afise urufunguruzo rw'inzu yiwe. Kare ya telefone yana wazanyandika message ngo muvyeyi ngwejo ngo nzokwinjira ya nyumba yanje. No kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Imana yakere ko tububwiza bw'abantu bacu b'abarundi n'abarundikazi. Byose Imana bitsiye muri wewe, yavyugaraniye muri wewe. Uza kukubwira ibinyuranye nibi ariko arakubesha n'intumwa y'urupfu ku buzima bw'iwawe, n'intumwa y'umugwanizi ku buzima bw'iwawe. Wowe uri inyenyeri Imana azanye hano muri nose kugira ngo ushobore kubera ubwiza
bw'abantu b'Imana aho ubaye. Haleluya. Muriko mumfishe niko ndavuga. Muriko mumfishe niko ndavuga. Tuzobananya dimanche. Shiste yakoresha urufatiro. Maguru ku maguru yawe ndushima Imana. Umuntu ashaka ngaha akibaza ni igiki nakoze cyo tuma ngirirwa aya mahigwe angana gutya niko ndumva. Abituzana ahantu dushima ubuntu bw'Imana, kuko mubeza Imana yari gutoramo ntitwari kubamo, mu banyabwenge Imana yari gutoramo ntitwari kubamo, mu bafasoni Imana yari kuronderamo ivyaka vyayo, inyenyeri zayo, abihekereza uguhumurizwa kw'abatuye isi ntitwari kubamo. Mugabo Imana izi vyose, ikwitegereje, inyitegereje, iravuga ngo ivyo bakeneye n'uyu akwiye kubibaha, n'uyu akwiye kubijana, n'uyu akwiye kuba igitwazi cyavyo. Uri igitwazi c'inyishu abantu bakeneye muri ino nsi. Ndagera ahantu iyo ndiko ndabona abantu bariko barahumurizwa, ndagera ahantu ndiko ndumva intahe z'Imana yatabaye, amosozi akantangaza, avuga nti coma n'abandi bakamenyera ibanga namenye, kuko ibi ntibyasavye ubuhizi bwacu. Icyambere cyabiteye n'ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana budukoramo ubuhizi. Turi ngaha iyi minsi ine muri kino gikwane cy'ugwaruka, kugira Imana ikugura amaso yawe ubone ivyo abavyeyi bawe badashobora kukwereka, ivyo aba oncle bawe n'abatante bawe badashobora kukwereka, ivyo amashure yawe badashobora kukwereka, ivyo abo mwakuranye mwarukanye badashobora kukubwira no kuguhishurira. Ugende ubimenye neza yuko nimba wo kwitwara neza mu bukumi bwawe, hari abandi benshi bazokwitwara neza mu bukumi bwawe. Nimba wo kwitwara neza mu busore bwawe, hari abandi bazokwitwara neza mu busore bwawe. Nimba hari ivyo ushobora gukora, hari abandi bazobishobora. Nimba wosohoka neza abavyeyi bakagusohora, hari abandi benshi uzobuteye kuzosohoka neza ukabutanza umunezero muri iyo miryango. Nimba wowe umwana mwiza muzima, yumvira yubaha abavyeyi, agamburukira abavyeyi, akora neza inshingano ziwe, uzoburi kuratera imbuto za benshi bazoza mu kindi gihe bameze nkawe. Uko niko guhumurizwa dufise muri twebwe. Inyifato yacu irakomeye cyane. Inyifato yacu ni kiza imbere y'ibindi. It matters most. Ukwitwara kwacu, it matters most. Twunamisa amaso yacu. Ndashaka kumva amajwi yanyu muri kino kibanza nk'ivyaka vyiteguriye guhishurwa mu gihe gisa nk'iki. Biratubwiye ngo Simeyoni yari yarabwiwe na muhemu yera. That's the Holy Spirit. Ni muhemu w'Imana gusa hashobora kugura amaso yawe ukihweza ugasoma inyandiko z'inyenyeri yawe. Paradova katesh. Release the light of your star. Iri ni ikoraniro rikuru ry'inyenyeri zo mu ijoro.
That's the gathering of heaven stars on earth. Senga ubwira Imana uti uguhumurizwa wagusize muri jewe, agakiza k'abantu bawe wagasize muri jewe, ubwiza bw'abantu bawe wabusize muri jewe. Pray. Senga n'amakoraniro asa nk'aya yatugize ibikomangoma mu bwami bw'Imana, n'amakoraniro asa nk'aya yatugize abahizi mu bwami, n'amakoraniro asa nk'aya yaduhinduye abahizi n'abahizikazi mu bwami bw'Imana. Padosha, Pradosha, Pradobosha Tavlof. Bivuge. Saba agacerere gatoya. Unamise amaso yawe. Mpemu yera, ongereza umuco w'izi nyenyeri ziri muri kino kibanza. Reka abatuye isi bamenye ko hari uguhumurizwa kwaje hejuru ubuzima bwabo biciye ku basavyi bawe n'abasavikazi bawe. Reka ubwiza bw'imiryango yacu bwambara umubiri bubane nabo kubwo kuza kwacu no guhishurwa kwacu mu izina rya Yesu. Utahuza umuntu wese ari muri kino kibanza cyuko suwa ari we wese ni inyenyeri itekeye ibinyegezwa amabanga yo mu bwami bw'Imana hano muri nose. Ubakoreshe mu gihe cyabo iby'ubuhizi n'iby'ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Amashimeshwe umwami w'abantu.